Zaburi ya 32 n'amajambo meza kandi meza yoroshe. Haravuga ngo mfise verisiyo ya ca kirundi ca kera, abafise nshasha birafise uko bivugwa. Muri iki kirundi tumaranye iminsi havugwa ngo hahirwa uwahariwe ugucumura kwiwe, icaha ciwe kigatwikirwa. Ku murongo wa 2, hahirwa umuntu uhoraho adaharura ku kugabitanya, umutima wiwe ntube mu bugungu. Muri ico gitabo gishasha mufise hahirwa bavuga ngo harahiriwe. Nagomba tuvuge no muri Matayo igice ca 5 umurongo w'8. Hahirwa abafise imitima itanduye kuko aribo bazobona iki? Imana. Ndagufitiye iganuke rigufi. Hahirwa umuntu yahariwe ugucumura kwiwe, icaha ciwe kigatwikirwa. Umva, sumutunzi, suwize byinshi, sinyarucari, sumukene, ariko hahirwa umuntu yahariwe ibyaha vyiwe, icaha ciwe kigatwikirwa. Iryo ni rimwe. 2, hahirwa umuntu uhoraho amuravye adaharurwa ku kugabitanya. Nuwo gusa hiriwe, naho nogezaho nuwo gusa. Ugomba ube munini canke muremure, ugombe uruwo mu nda y'ingoma, ivyo ntaco bikubwiye kuri iri jambo. Agasanga utahariwe ibyaha vyawe, umeze nk'ibi biti bishinze hano vyumye bitagira ubugingo. Umva, ndagufitiye iganuke muri iki gikorano. Ku munsi wa 4 aho twugurura iki gikorano, umukozi w'Imana yatwigishije yavuze ngo yatumwe kurondera umunyabyaha iyo yoba ari hose, iyo yoba yinyegeje, iyo yoba yikinze. Ijambo yatumwe ni ijambo ryo kurondera umunyabyaha. Ati kandi kurondera umunyabyaha abo twari kumwe ku munsi wa 4 biri mu buryo bwinshi. N'aba bose baduhaye ibi bintu bigashingwa hano, aba bose badufashije gukora ibi bintu byose, bafise uruhara runini mu kurondera umunyabyaha. Kuko n'utaje mu gikorane anyegeye mu nzu yiwe, n'uriko arafungura ari ku meza, n'uri mwibarabara ariko aragenda kuko ariko aranyumva. Hahirwa umuntu yahariwe ibyaha vyiwe, icaha ciwe kigatwikirwa n'amaraso ya Yesu. Kera catwikirwa n'ibimazi ngo kigapfukwa gusa, ariko amaraso ya Yesu afise ububasha bwo kweza no koza ibyaha by'abantu. Umva, hanyuma hahirwa abafise imitima itanduye, abo nibo bazobona Imana. Ugomba uba ufise ibitayega, agasanga uri umunyabyaha, warahombye. Warahombye kuko nta vyizigiro ufise vy'ijuru. Nagira ngo tugende bukebuke ngaha, tubanza dusome kandi dusubire inyuma muri Zaburi ya 24. Ndabereka ahantu dusoma Zaburi ya 24, dusome ku murongo wa 3. Umviriza, havuga ngo ninde azoduga umusozi w'Uhoraho? Ninde azohagarara hera hiwe? Umviriza inyishu. Numvise amaboko akeye n'umutima utanduye, atigeze kwerekeza umushaha wiwe kuvy'ukubesha, ntarahire iki? Ibinyoma. Aha hantu agasanga umuntu azoduga kubana n'Imana, hamwe bamye baririmba, agasanga ari umeze gutyo. Ntimugaye abantu b'umunani bo mu gihe ca Nowa ko babaye bake muri kiriya gihe. Ntimuvuge ko mu gihe ca Lote abakize umuriro ari bake.
umviriza uca wipimamwo urabe ninde azoduga umusozi w'Uhoraho, ninde azohagarara ahera hiwe, n'ufise amaboko akeye, n'ufise umutima utanduye, atigeze kwerekeza umushaha wiwe ku vy'ukubesha, ntarahirira inyoma. Nguwo umuntu azoduga ku musozi w'Uhoraho. Nagira ngo mvuge akantu gatoyi cane. Abasomyi ba Bibiliya iyo basoma muri Bibiliya barakuramwo amajambo. Hariho amajambo abiri. Iyo bavuga ishengero rya Pentekote ry'i Bujumbura, canke bakavuga ati ishengero rya Pentekote ry'i Bujumbura ububwiriza bwo mu Gahahe, nukuvuga ngo baba bavuze abantu bose binjirira aho hantu. Ariko iyo bahinduye bakavuga bati ishengero rizwi na Kristo, ishengero rya Kristo riri mu ishengero ry'i Bujumbura, n'abakristo kristazi bari ku ikimenyetso. Amen, amen, amen. Kandi abonyene baba benshi baba bake nabo biteguriye kumva inzamba. Harimo abandi bakristo rero bitwa ba Matayo, bitwa ba Luka, banditswe mu gitabo ca hariya mu ishengero rya Pentekote ry'i Bujumbura, ariko batanditswe mu ijuru. Iryo ni banga rya Kristo, kandi igitigiri ca bene abo baba benshi. Reka ndakubarire, ubinkundiye ureke ndakubarire. Abisirayeli igihe bava mu gihugu ca Egiputa bavuyeyo ari benshi, kandi bari bagizwe n'imigwi ibiri. Hariho umugwi wa mbere w'Abisirayeli bagenda bakurikiye amasezerano y'Imana, bari barabariwe ngo muzogenda mu gihugu muri mu binyamukira imyaka 400, kandi imyaka 400 niyahera muzogaruka mu gihugu nasezeraniye basokuruza ko nzokibaha. Abo n'umugwi umwe wari ufise amasezerano y'Imana. Hariho abandi rero batagira amasezerano, ariko babonye Abisirayeli igihe abana b'imfura bapfa, igihe ahantu hose habonetse amaraso ku mumarayika atikiza atinjira, baterwa n'ubwoba, bagira ikiryoha bati ntawosigara muri iki gihugu, reka tujane n'abantu b'Imana. Abo rero barajanye, kandi Imana ni inyembabazi, baraciye no mu kiyaga gitukura, baragendanye nabo mu bugaragwa. Igikorwa rero bari bafise abo bantu batagira amasezerano cari ico kuriza no kwibagiza Abisirayeli amasezerano y'Imana, ngo babure amazi bagaca bavuga bati ehe ya Mana inyota iratwishe, ya Mana yadukuye mu gihugu ca Egiputa heraba. Bagira ngo barashonje teheraba, mwebwe n'abantu mwavuze ngo mugiye mu gihugu gitemba amata n'ubuki, ariko hariya muri Egiputa twararya inyama, twararya amafi, twararya ibitunguru, twararya konkombure, twararya ibintu vyinshi ataco dutanze. None raba ya Mana rero uburuma buratwishe. Abisirayeli rero kuko bariko bakekezwa n'abantu batagira amasezerano, nabo bagaca barira bati ni kweri, bagaca barira. Hanyuma rero barize bagaca babamwo imyidodombo. Imyidodombo irabandanya, iraba myinshi. Muri ico gihe rero harabamwe n'abagabo bashika 250 bari barongowe n'abagabo 3 bitwa Kora na Datani na Biramu. Baca baje imbere y'ishengero baravuga bati ngo tugararize Mose na Aroni twisubirire muri Egiputa. Muri ico gihe rero Imana ni Imana, Imana irahambaye. Imana irabarira Mose, tabo bagabo ngira ndabahonye mukanyisase, nawe ndaguhindura ihanga rikomeye. Mose acaravuga toya, erega aba bantu hamwe boca wohonyira ihanga ryose, abantu bovuga kuri Imana yicana, bireke uko.
ariko Imana rero irazi ubwenge icisha mu yindi nzira. Abo bantu bose ko bihaye ibango ntabahaye, nubahe ivyotero vyo guhereza kandi uhe na Aroni, kandi aba bantu bose nibaze bahagarara imbere yanje, hanyuma nanje ndaza kubiyereka, ndaza kwerekana abo natoranije n'abo ntatoranije. Hanyuma rero kandi Mose rero uzotinye umuvyeyi ubonye ashavuye, uze wirinde wa muvyeyi ufise abana, uze wirinde kuzurakanka canke kuzuraturarika abana, kuko icatumye Imana ishira mu mabwirizwa yayo kubaha abavyeyi ni kibazo. Nico kimwe n'umukozi w'Imana, uze wirinde kuvuga amajambo mabi ku bantu urongoye no kwa mubatete kuvuga ibitari vyo vyobafata. Ikindi gihe rero Imana igihe yari iriko irakora ivyo byose neza, iriko irabitunganya, abo bantu 250 erega barapfuye, erega byarakomeye, erega ikimazi n'ubuherezi bwemewe bwahavuyemo bubwo kwa Aroni na Mose, ibindi birahagarara. Rero ndakubarire, mu nyuma bashishikara kugarariza, Imana iravuga ati aba bantu rero nimwigire inyuma, mubave impande. Hanyuma Mose rero arasenga ikintu caranteye ubwoba. Imana yo mwijuru, umviriza rero, aba bantu ko babaye gutya, hamwe ho kwaduka ikintu cinzeduka kuri aba bantu, abantu bose bakabibona kuko zikidasanzwe, abantu bo kubaha. Hanyuma rero hari ikintu cambabaje, baza babona, kuko Mose yari yanavuze ngo Mana, amashikanwa y'abo bantu ntuyemere. Yego Imana yaravyumvise ivyo yasavye. Mu nyuma rero baza babona isi irasamye, irabamira n'ingo zabo n'ababo bariya bato bari bakiri kumwe nabo. Abantu bose baca bakoma induru, bivuye kuki? Ku myidodombo, bivuye kuki? Ku mugararizo, bivuye kuki? Ku bantu bari muri iryo hanga ariko batisunga amasezerano y'Imana. Nagomba kuvuga iki ngaha, aha mw'ishengero ry'Imana harimwo abantu benshi, naho wobona bicaye, naho wobona baraho, naho wobona basayangana, harimwo abantu benshi batagira ico bisunga mu masezerano y'Imana. Buzuyemwo imyidodombo, buzuyemwo urwanko, buzuyemwo ishari, kandi birabagora. Barabujije Imana yo mwijuru kugira ico ikoreye muri bo, kuko nimba bavuga ngo hahigwa ufise umutima utanduye, none imyidodombo irimwo, urwanko rurimwo, ububi bwose burimwo, umutima kweri ntiwanduye? Nimba urimwo urwanko, urimwo umwikomo, urimwo kwidodomba, urimwo inzigo, ni vy'ukuri umutima wawe ntiwanduye? Ko Bibiliya ivuga ngo hahirwa, amen, abafise imitima itanduye kuko aribo bazobona Imana. Ko Bibiliya ivuga abatarahira ibinyoma, abafise amaboko akeye, ko aribo bazoduga ku musozi w'Imana. Wewe ubivuga kwiki ivyo? Umeze nk'abakristo rero bo mw'ishengero rya Pentekote ryo mu Gahahe, ariko atarabashizwe kw'ikimenyetso ca Kristo, bazokumva inzamba. Nagomba rero tuvugane akandi kantu kamwe kagufiya, ugasome wumve. Icete ca mbere Paulo yandikiye Timoteyo, niho tugomba dusome. Icete ca mbere Paulo yandikiye Timoteyo, igice ca mbere n'umurongo wa 19, havuga ngo, aho hantu humvirize neza, ugumye ukwizera, ufise umutima utari mwijwi rimeze gute? Utari mwijwi rikwagiriza ikibi, iryo bamwe bashibuye bakamera nk'ubwato busavye mu vy'ukwizera. Reka tugumize ngaha, umviriza. Hariho abantu babiri, hariho umuntu agenda
uwo nyene mwicaranye sindamuzi, muri we agenda afise umutima utunganye utari mwijwi rimwagiriza ikibi, uwo nyene mwicaranye sindamuzi. Ariko wewe uravye bya bindi wumva umutima wawe ukwagiriza ikibi, kubera iki? Hari ibyo wakoze bibi ubirimira ko ntiwigeze wihana, ntiwigeze ubitunganya ngo biserure, ntiwigeze ubiheba. Hari ibyaha byarikunda kukwizingira ko iminsi yose, hari ibyaha byakugize umuja byakuboshe. Kubw'ibyo rero iminsi yose wama witsindisha, niyo bavuga iby'ijuru wewe uvuga ngo ivyanje none Imana yobika ivyibuka, ivyanje none Imana irabizi, ivyanje none. Iminsi yose ugenda n'ingogo ya shetani, nturigera umenya ko Kristo Yesu yakubohoye. Umva, Kristo yarapfuye rimwe Igorogota kubw'ibyaha byawe n'ivyanje, ntazosubira gupfa ukundi. Yaratsinze urupfu n'imva arazuka, ari iburyo bw'Imana kandi aradusengera. Kubera iki? Ukigenda n'ingogo, ugenda uraniha ngo ivyanje ntibigishoboka. Warazibiye imbabazi z'Imana kuko wanze kwihana ibyaha byawe. Wihane uhindukire, ibyaha byawe bihanagurwe, Imana ikwemere, witegure kuzoyisanganira. Umva, wihane ubwo bubi bwawe, ibyaha byawe bihanagurwe, uhinduke ubicare mwegisha, ubu umwana w'Imana ugendane amasezerano y'Imana. Kuko ngaha hariho uwundi mugwi w'abantu babatirijwe, w'abantu banditswe mu bitabo by'amashengero atandukanye. Uwo n'uwundi mugwi, bobo n'iryo jwi ribagiriza ikibi bararishibuye, basigaye bakora ibyo bagomba, nta n'akakidoda. Abo bantu Bibiliya ivuga ngo bapfuye bahagaze. Mugabo naravye muri mwebwe ndaburamo n'umwe ameze nk'abo bantu. Ndavye n'amaso y'umubiri mbona mwese muri beza da, ariko Yesu yozana akageresha uragowe. Nta n'ivyizigiro ukigira, nta n'amahoro ugira. Urabaza abo mu rugo rwawe nibo babizi, nta n'amahoro ugira no mu rugo, nta n'amahoro ugira no mu bana, nta n'amahoro ugira no mu babanyi. Ugenda udaguza, nturi umukristo, nturi n'umunyabyaha, warumye, ugenda waraheze. Ndagufitiye iganuke, Imana yokora ikintu gishasha uyu munsi mu mutima wawe ugahinduka, ukabicara mwegisha, imbizi z'amazi y'ubugingo zodudubiza, nawe ukumva ivyizigiro n'amasezerano y'Imana ko bigarutse. Umva, abantu benshi baranezerwa no kumva ingene Imana ivuga ivugiye mu bandi. Ndakwifuriza ko Imana yovugira muri wewe. Amen. Imana ivugire muri wewe. Kuki unezerwa nuko abandi bavuga muri mpemu yera, wewe utovuga wewe? Imana ivugire muri wewe, Imana ivugire muri wewe, Imana ivugire muri wewe, Imana ivugire muri jewe. Kuki? Erega Yesu turamusangiye kuko ugomba kumuhebera abandi. Muri iyi minsi mibi hari ibintu bigoranye cyane. Abantu benshi nama ntwenga nkumva. Umunsi umwe narabivuze, uwundi muntu arambarira ngo wewe uzikwegera wewe. W'ivyo bintu uvuga uzikwegera wewe. Nzikwegera kubera iki? Narimvuze iki? Narimvuze ati ndababaye muri iyi minsi natandukanye no muri ya myaka ya 70 na kandi 80 gushika 91, aho mpemu yera yavugana n'abakozi, naho yaba umukozi mutoyi akumva ngo duhawe ububasha bwo gukandagira inzoka na skorpiyo, duhawe ububasha bwo kwirukana impemu mbi, duhawe ububasha naho twoje ikintu cica naco kizotugira na gatoya. Kandi twarabonye abakozi b'Imana benshi muri ico gihe baje gupimirwa ko ngo barabe ivyo bavuze ko ari ukuri, Imana irabatabara. Ariko uyu munsi abantu benshi baraniha, uburozi burabafata muzopfa. Turafise umukuru aruta abarozi ni Yesu Kristo.
reka kugendana ingogo y'amashetani uburozi n'abakristo buzogufata kuburirimba buzogufata oya vuga uti ndafise Yesu. Narabashingiye ntayigiye kimwe n'umuntu umwe w'umupagani yari afise abagore benshi 5 n'abana 100. urumva ufise abagore 5. Kindi gihe rero abona umuntu umwe arwaye araza aravuga ati umva arakatano umupanga wakata hasi tuyu muntu niyavyuka ngaha Imana usenga izoba ariyo. Mukozi w'Imana aravuga ati nanje natavyuka Imana nkorera mu ijuru izoba itariho. Hari heze imyaka myinshi uwo muntu agwaye bukeye aca atangura kugendagenda. Hanyuma rero uwo muntu aca yita uwo mukozi w'Imana nawe ko ari umurozi. Umviriza rero hahirwa ufise umutima utanduye. Ivyanduza umutima nivyo nyeneka, ivyo vyakugarutsemwo vyari vyarakuvuyemo. Hahirwa ufise umutima utanduye kuko ari wazobona Imana. Hahirwa umuntu afise umutima utari mwijwi rimwagiriza ikibi. Wewe uvuga ngo uragomba kuzura n'Imana ubu mukunzi w'Imana kandi utagomba kuzura n'abantu. Aba bantu baba mu Kayanza baturirimbiye, mwumvise indirimbo baririmbye indirimbo nziza, sibo baririmbye inkingi. Nimwabumvise umuntu agomba ko urya kizwa ariko we ntagomba gukizwa. Ndagomba gukizwa jewe, ngomba kuba umukristo mu mutima, kandi na wewe ndakwifuriza ko uba umukristo. Twe na wewe turi babiri tuba abakristo. Nitwamara kuzura n'Imana tukuzura, twe nawe tuzosengera abanyabyaha kandi bazokizwa. Ariko abantu benshi bagendana ingogo, umwikomo warabishe, bagendana ibikomere, kandi Yesu yaratanze incungu, yaratanze ikimazi gikuraho ibyaha byose. Nagomba ngo twongere dusome gatoyi murabe twunguruze gatoyi kuko amasaha yamaze kugenda, ntidushobora gusoma byinshi, turasoma bikeya. Dusome hariya muri Timoteyo kandi muri ico gice nyene ca 3. Timoteyo cete ca mbere igice ca 3 turasoma harya ku murongo w'9. Aho hantu havuga ngo ariko bagumye ibanga ry'ukwizera bafise imitima itari mu ijwi ribagiriza ikibi. Umva ahantu havuga ku bantu bitwa abakozi b'ishengero. Abo bantu Paulo arabarira Timoteyo ngo baba abantu bagumya ijambo ry'ukwizera batari mu ijwi ribagiriza ikibi. Nukuvuga ngo ivyo turiko turabifuriza mwebwe ishengero rya Kristo, na twebwe abakozi b'Imana turavyifuriza. Nushobora gukorera Imana ugenda nijwi rikwagiriza ikibi. Umva ibikorwa byiza turiko turakora tuzovyambara n'ivy'ukuri, ariko ntitubikore mu kiryoha, tubikore dusunitswe na mpwemu yera, imitima yacu itwemera itatwagiriza ikibi. Twagomba dusome mu gitabo c'Abanyefeso igice ca 4 umurongo wa 25. Abanyefeso igice ca 4 umurongo wa 25. Iyo abantu bahariwe ibyaha hariho irindi zina bitwa n'abakristo. Iyo umuntu ari umukristo aba ari umuntu yemera ibya Kristo neza. Umviriza rero, sinza kwirirwa ndabisobanura ngira ndabisome gusa ko twebwe turi abakristo.
umviriza rero ingeso zikwiranye n'umukristo mwiza uko zimeze ngira nsamurabe icete Paulo yandikiye Abanyefeso 4:25 maze mwiyambuye ibinyoma umuntu wese avuga n'ivy'ukuri na mugenzi we kuko turi ingingo z'abagenzi bacu nimwaraka ntibakoresha icaha izuba ntirirenge mukiratse kandi ntimuhe wa murwanizi icicaro uwiba ntakongere kwiba ariko apfuma acumukura akoreshe ayiwe maboko ibyiza kugira ngo aronke ivyo gufasha ukennye ntihakagire ibiyago bibi biva mu kanwa kanyu ariko muvuge ijambo ryiza ryose ryo gukuza ukwiye kuribwirwa kugira ngo riheshe abaryumvise ubuntu bw'Imana kandi ntimukababaza mpemu yera w'Imana yabashiriweho kuba ikimenyetso gushika ku munsi wo gucungurwa umviriza umururazi wose no kujingitwa n'uburake no gutongana no gutukana bibavemwo hamwe n'inzigo yose mugiriranire neza mugiriranire imbabazi muharirane nk'uko Imana nayo yabahariye muri Kristo umva uko twari dukwiye kumera umviriza ibi bintu ni byiza ibi bintu ngaha mubisomye mukabyihweza ni byiza mbere cyane twiyambure ibinyoma tuvugane iby'ukuri ntiturake ngo bidukoreshe icaha n'uwo byoshikira akaja muri izo ntege nke izuba ntirirenge ibi rero murabibariza hariya mu ngo z'abantu b'Imana bitwa ko bari muri Kristo Yesu ashobora no kuraka iyinga ashobora no kumara iminsi inyishu zo kuraka umwanya muremure abubatse bibatera kugabura n'inzu yabo kubera iki barenze ku cagezwe c'abakristo hariya hepfo yoshishikara gusoma ukaraba neza havuga ngo ntiduhe umurwanizi icicaro havuga ngo ntitwibe hariya hepfo ushishikaye gusoma haravuga ngo n'ibiyago bibi ntibibe mu kanwa kacu ariko ngo amajambo yose tuvuga aba amajambo yo gukuza abakwiye kuyabwirwa hanyuma rero ntitubabaze mpemu w'Imana mpemu yavuga we ugapinga mpemu yaguhanura we ukanka ntihagire umururazi no kujingitwa n'uburake no gutongana biba mu bakristo hamwe n'inzigo yose ariko ibikwiye kutubamo ngibi kugiriranira neza kugiriranira imbabazi guharirana nk'uko Imana nayo yaduhariye muri Kristo umviriza namba tubishitsa Imana ishimwe umviriza rero twongere tugaruke hariya mu gitabo c'Abaheburayo turabe dutera duheza 12 icete candikiwe Abaheburayo 12 umurongo wa 14 aha mukurikire kugiranira amahoro n'abantu bose n'ukwezwa kuko utejejwe atazoraba umwami mwizigame ntihagire umuntu adashikira ubuntu bw'Imana kandi ntihakagire umuzi wo kurura umera ukabahagarika imitima abenshi bakandura ntihakabemwo umushakanyi canke igihumane nka Esawu yaguranye ibyo kubasamuragwa kwiwe ingaburo imwe kuko muzi yuko hanyuma hamwe yagomba kuraga umugisha atemerewe kuko atabonye uburyo bwo kwihana naho yawuronderarira
umviriza bantu b'Imana, agasanga mwarakijijwe mwarahariwe ibyaha ngiriganuke. Umva, tugiriranire, nanje ndimo, tugiriranire amahoro n'abantu bangahe? Umva, hanyuma duce tubishira kwiki, tumaze kugiranira amahoro n'abantu bose, hariho irindi jambo rica rikurikira, duce dushirako ukwezwa, kuko utejejwe atazoraba umwami. Umva ngaha ahantu harakomeye, twizigame ntihagire umuntu adashikira ubuntu bw'Imana, kandi ntihagire umuzi wo kurura umera. Umviriza ngaha ko turaba Kristo twuzure n'abantu bose. Mwebwe mwicaye ndabona mukundanye cyane, twese turakundanye, kuko turi muri Kristo Yesu, turi umubiri wa Kristo. Ariko rero ngira ndabibutse, hari akantu kigeze kuba ku ntangwa muri iriya myaka ya kera ya 84, n'umushitsi yaravuye i Kinshasa, yariko rigisha avugiramwo akantu, harya abantu b'abashitsi barakunda ivyo bavuga, avugiramwo akantu ngo barira uwo mwicaranye ngo ndagukunda cyane. Hanyuma rero amuravye asanga ntamukunda na gatoyi, ati ntubivuge, urazi ko tutakundana, ntubivuge. Hanyuma rero twebwe twari hari imbere tukumva umengo hari kivuzwe. Ariko rero ndakunda Imana, sinovuga amazina yiwe, igisagara ni gito ngo mumenye uwo muntu yahavuye abo umukristo mwiza. Acarizana miga heze aravuga ngo urya muntu ndamwanka, no mu maraso ndamwanka. Uramwanka kandi ari mwene data. Aca aravuga impamvu amwanka, ati kandi nabimubariye ko ndamwanka. None kumwanka uwo gutuma kugenda ukamuhamagara, uwo bivuga ivyo nyene kumwanka, ati nabimubariye, genda umuzana. Aramuzana, ati nakubariye, ndabivuze n'imbere y'abakozi b'Imana ko ndakwanga cyane, urabizi na wewe. Ati kandi duhuye mwijoro no kugirira nabi wewe. Wa muntu rero nawe yamuteze imbabazi z'Imana. Aca aravuga ati sinari nzi ko byakubabaje, kunyanka cyane rero ubwo gwanko niruje kuri Kristo Yesu, jewe ndapfukamye ngaha ungirira imbabazi, kandi wewe ucusengera kuko wewe warakomeretse kurusha jewe. Warankomerekeje ugumuraramye gusa ngo imbabazi za Yesu, tehe ndasabye imbabazi. Abantu baramuhindukirira abakozi b'Imana, tuwa mugabo ukanka gutanga imbabazi uzoba wibagiye ko Kristo nawe azoguharira. Ati none kugira ngo amharire mbanza guharira uyu, atega gasanga ari ivyo rero ariho yantegeye, ndamuhariye kandi na bya bindi byose ndabihevye. Nivyo bari bapfuye baca barabivuga, nivyo navyo nyene aca aravuga ngo na bya bindi ndabiguhebeye, nibi byose ndabihevye, uhereye ubu ndaje kwa Kristo kondi kose. N'umukristo mwiza sinomuvuga, kandi ubu rero ntugire ngo ari kure, ari mu bakozi beza cyane. Kubera iki? Yaratahuye umuhirwe si umutunzi, umuhirwe si ufise byinshi, umuhirwe si uwize byinshi, umuhirwe si umukene, umuhirwe si nyarucari, si umworo. Oya, hari aho umuntu avuga ngo abatunzi ngo ntibakizwa. Ninde yakubariye ko batakizwa? Umva ijambo ngiri, hahirwa umuntu yahariwe ugucumura kwiwe, icaha ciwe kigatwikirwa, umutima wiwe ntimugunge. Hahirwa ufise umutima utanduye, hahirwa umuntu atagenda n'ijwi rimwagiriza ikibi, hahirwa umuntu agira imbabazi. Amen. Kuko yibuka umwuhagiro w'ivyaha vyiwe. Uyo rero arafise amasezerano. Muri Yohana 15:7, iyo umuntu ameze uko, handitswemo amajambo avuga ngo nimwaguma muri jewe
amajambo yanje akaguma muri mwebwe musabe icyo mugomba cyose kizobabera kuno. Agasanga warahariwe ibyaha, urafise uburenganzira bwo kuvugana n'Imana yawe. Agasanga atari ibyo, naho uzosenga iminsi myinshi nta kintu na kimwe uzokwigera wishugwa, urabanza wihana ibyaha byawe kugira ngo ubone guharirwa. Umva, twuname imbere y'Imana, twuname imbere y'Imana. Ijambo ni iryo gusa. Agasanga utaraharirwa ibyaha, ngwino. Naho wicaye ngaho agasanga utaraharirwa ibyaha ngo woge mu maraso ya Kristo Yesu, uri umuhombe. Iby'ijuru nturimwo, kuko amaraso ya Yesu Kristo niyo yatwejeje. Amaraso ya Yesu Kristo nico kimenyetso na mpemu yera ntashobora kukuzamwo utaraharirwa ibyaha. Nukuvuga guharirwa ibyaha n'urufunguzo rw'umugisha w'Imana kuri wewe. Guharirwa ibyaha n'urufunguzo rw'ijuru. Guharirwa ibyaha nukuronka ikimenyetso kuri umwana w'Imana. Guharirwa ibyaha nukubaho ufise ibyizigiro witeze ko inzamba niyavuga uzosanganira Yesu. Twuname imbere y'Imana, nindagomba kuza agapfukama harya, kuko Yesu yavuze ngo niwanyemera ukanyatura imbere y'abantu ntunyihakane, nanje nzokwatura imbere y'abamarayika mw'ijuru. Haleluya. Nindagomba kuza naho yoba ari hariya kure, agasanga wumva utaraharirwa ibyaha, ngwino kwa Yesu. Agasanga waraguye ugasubira inyuma, ngwino kwa Yesu. Agasanga ugendana umwikomo, ngwino kwa Yesu. Agasanga ubukristo bwawe bwarazazanye, ngwino kwa Yesu. Warabuze umugisha kuko ntiwihanye neza. Warabuze umugisha. Icibagiwe cyo nuko wosenga ni wawe. Vyova he? Ntabyo ushobora kuva. Wosenga ubikuye he? Warafashwe mpiri na Satani. Twagomba kuri uyu munsi ngaha mu Gahahe twongere gutangaza kwa amaraso ya Yesu Kristo avize ububasha n'ubushobozi bwo guharira no koza ibyaha by'abantu mu gihe bavyemeye. Ariko agasanga ugomba gukizwa neza, ngwino kwa Yesu. Haleluya, haleluya. Yesu araguhamagaye. Ijambo ry'umusiguzi wa mbere ku munsi wa kane yavuze ngo nukurondera umunyabyaha, kandi kurondera umunyabyaha biri mu buryo bwinshi. Hari n'abari barakijijwe babivamwo. Turaguhaye kaze na wewe wongere wiyandikisha ubundi bushasha ube mu ishengero rya Kristo rirorereye